nkaje ndi convoyeur nakunda gura nibibazo gose ariko ujya mujyango ushaka genda kwita mukino guko gacu gukorokana aho cubagarira aho nyene ntubugibandanira dufate nk'umukuru w'igihugu aba bantu bari bakwiye agashimwe kuko nabandi duhora twumva bashimigwa nabo bari bakwiye kuzoshimwa kandi azi nyene kizigenza arabibona yuko zone Nyakabiga irikira ko rwego hejuru ndazi nabo bazoshimikwa ntibyari binabereye kwa mu gisagara kwa muri quartier tagira amatara tugenda hatabona ahubwo ingingo turayishima sana tunashimira abitanze tukashimira imvukira za zone Nyakabiga harimo ambassadeur Zefere ebana yakoze ibikorwa bikomeye sana nta kindi twatumukeneye ko bisanzwe twadukeneye kwaza n'iterambere muri zone Nyakabiga hakabona ni naho ubusuma bugabanuka ni naho abantu bakora ubuzima bwabo bishira bizana babikora ahantu habona jewe mbyuka saa 11 z'ubuce ngiye ku buzi bwanje hiyo mu Ruvumera kurangura irengarenga kandi nahora mpura n'abasuma hatabona ariko ubu ndanezerewe cyane nta musuma tuzosubira guhura ndasavye na rigide ahubwo izibandanya amatara yafata neza ntibazo ducira amatara bize bigende neza. Turi mu Nyakabiga ni imwe mu makartier itandukanye n'izindi quartier zose ni mu makartier ifise amapave ku mabarabara yose Nyakabiga ya mbere ya kabiri ya gatatu ni mu mabarabara rero ni mu makartier aboneka yuko kumenga kugira uharonka inzu biragora cyane ni inzu usanga nushaka kuyibamwo arinda gutanga commande bikagenda neza cyane rero turi mu Nyakabiga twashe kubabwira bijanye n'amatara tuza kubabwira ndetse kubijanye n'amabarabara mu gihe mubona yuko amabarabara yarasanzwe arimwo ibinogo gushika ubashoye kubifurira ibinogo vyahora vyica amabarabara ibinogo vyahora vyica imiduga imwe gushika bashoye kubifurira ubu murabona ko turi kuyoraba bimwe bita Ville de la République ubu rero tukaba twifuza kuja kuyaga na bamwe abana bari abasanzwe bangamye Nyakabiga tubwikuru bashoye kwakira ibijanye na bino binogo bijanye n'iterambere ibijanye n'iterambere rishasha rishobora kuba ariko rirashikira zone Nyakabiga ritandukanye nani mazone yose mu Nyakabiga ugushika ubu abene gihugu baho canke abandi bantu bariko baza kuhaba bariko barubaka ama etage maremare ubu hafi nko kubara usanga ariko rero akama etage ivyo byose rero bikaba biri muri go rukurikirana rw'ibikorwa vy'iterambere biriko birakorwa muri zone Nyakabiga iri muri commune Mukaza iri mu gisagara ca Bujumbura abwiye yuko tuko turaganira n'abasanzwe baba muri zone Nyakabiga mbega kubona umuzo wano matara ndetse wano mabarabara yakozwe n'abene gihugu ngaha mu Nyakabiga mbega mwebwe mwavyakiriye gute twe twavyakiriye neza ni iterambere nyene ryadushikiriye twavyakiriye neza vraiment urabona ubu nyene ku mabarabara harabona ubu n'igiteye wogifata canke icutaye ukagitora ni sawa kweri twavyakiriye neza ahubwo nibashishikare nyene babigire ku mazone yose Muvyo usanzwe ukora muri aka kazi ko gutwara abantu n'ibintu kubona amabarabara yarakozwe twarabonye imiduga yahora ikata canke ivyo agapfa bimwe bita amahutine ndetse n'ibindi vyose nka wowe uri muri kino gisata wavyakiriye gute twe twavyakiriye neza ibintu nyene vy'imodoka nivyo irashobora kwa nka climayere ugakati ukatikagumayo wohanura iki mu yandi mazone cyane mu yandi makartier batarabona uno mugambi mwiza wo muri zone Nyakabiga twe vraiment turasaba n'abandi nyene baronke ko yaniterambere ryiza vraiment hameze neza ubu harabona igisagara ni sawa ebana mu Nyakabiga kwe ni safi uyundi nawene asanzwe ari muri kino gisata cyo gutwara abantu n'ibintu babandi bita abakonvoyeur ivyo yego ndumukonvoyeur mwakiriye gute kubona amabarabara bashaka kuyakora mu gihe tuzi ko imiduga mutwara mukoresha kenshi akunda gupfa amahutine canke ibindi byose vy'ivyuma vy'umuduga nkaje ndavye twavyakiriye neza tubonye bakoze ibinogo babifuriye byose bisigaye bimeze neza nko kisata nko nkaje ndi convoyeur nakunda gura nibibazo gose ariko ujya mujyango ushaka genda kwita mukino guko gacu gukorokana aho cubagarira aho nyene ntubugibandanira umuryango wakorotse rero tubonye babikoze neza bibara rimeze neza byarangyoheye gose cyane byaje bituruhura mbega ibi vyakozwe n'abene gihugu nga nyene muri zone Nyakabiga bobo kubona bitakozwe ndetse n'abandi bantu bakurewe wavyakiriye gute navyakiriye neza gose ahubwo bari bakwiye n'agashimwe aba hagize yaba uburyo bwariho umuntu bari bakwiye agashimwe mbega wohanura iki abandi bantu kumbure bari mu mazone atandukanye cyangwa abandi bantu bariko baradukurikirana kugira bashobore kurabira akarorero keza kuri zone Nyakabiga bose bakaraba ukuye bose bagira nkuko nyene bagira nkuko abandi bagize bose bakabira akarorero gose mbega wosaba iki kumbure abariko baratwumviriza cyangwa bariko baradukurikirana kuri Indundi TV no basubira yuko ahubwo boza baraza nyene kuza baragira baratwumviriza nyene
turagushimiye cyane, turashimira ariko barakurikirana ndetse n'abantu bariko barashima ku bikorwa vy'iterambere zone Nyakabiga iriko irashikako. Tukibandanya kuyaga n'abene igihugu bo muri zone Nyakabiga muri komine Mukaza kukuntu bashoboye kwakira iterambere ryiza ririko rirabashwaramo nga muri zone Nyakabiga, twabwivye amabarabara, twabwivye amatara, twasanze umwe asanzwe akora vya bindi bita mu mabutike. Mbega wavyakiriye gute iterambere ryashoboye kogwa n'abantu basanzwe cyane bo nga mu Nyakabiga? Cewe navyakiriye neza cyane nk'umwene gihugu w'umurundi, ndashimye ukungene ababene gihugu bakoze ibarabara kandi nkongera nkakengurukira kubera abona iri barabara turikoresha twense ryarimwe ibintu vy'ibinogo, harimo amahambutiyaje, urujya n'uruza ntigwagenda neza. Rero ndakengurukira bene gihugu bitanze, bumvise akamo bategwa ati umwe wese nugukoreraho atumbereye. Rero nkakengurukira bene gihugu muri zone ya Nyakabiga ukungene bitavye ako kamo bagakora amabarabara neza. Ibutike yawe iri ku metero hafi 2-3 kugira ushoboye gushikira aya matara meza, ndetse n'aya matara aramurikira agashika no ngahi wawe. Mbega wavyakiriye gute? Ayo yabaye nk'amata avyaye amavuta, kuko umaze kubona iri terambere ryo gukora ibarabara hanyuma bakaca batuzanira aya matara. No kuvuga ubu turakora gushikana aho umuntu yumvise arushe mwijoro agaheza akaja kuryama aticura abagizi ba nabi. Kubwo iri terambere ryo muri iri zone ya Nyakabiga, tugasaba n'abandi bene gihugu bari hafi mu kino gisagara cya Bujumbura nabo ko bokora iterambere nk'iri ryaje hano mu Nyakabiga. Akunguko wohimiriza abandi uri kurabona no musi mu Nyakabiga nakahe? Akunguko ndiko ndabona ngaha mu Nyakabiga nuko mbona Nyakabiga ikiratera imbere ku rwego rukomeye cyane. Urabona umwene gihugu wese ahurumbira kuba muri zone ya Nyakabiga, kuko Nyakabiga iratera imbere cyane, umuntu arakora amasaha yose ashatse. Mbega uvuze yuko wugara gushika urushe, wewe wugara sangapi? Boje nugura 12 yo mu gitondo, nugara isaha 7 y'ijoro. Ivyo byose none kubera ibarabara risa neza, ni kubera amatara yakaka gushika ngaho kure? Urabona ngaha nkorera ni kwibarabara kandi hari urujya n'uruza gumwanya wose. No kuvuga umwanya wose ngambona abantu barengana, ngagoma mbona ibarabara ribona, ngumva umenga ni kumutaka. Nakaye kamukumbura ushoboye gutera abandi baba mu zindi zone n'izindi komine kugira kumbure bashoboye kurabira ko akarorero keza nka zone Nyakabiga? Boje icyo akamo notera abandi bene gihugu bamwe kino gisagara cya Bujumbura ko bo temberera zone Nyakabiga bakabona iterambere ririko rirakora ku rwego rwo hejuru, nabo bakijukira gukora mu materambere yaho mu mareyo makaritsiye nabo barimo. Mbega iyo abari wewe warufise uburyo sha ububasha, mbega abantu bakoze ibi bintu bobahiki? Jewe yabari je nifise uburyo canke ububasha canke nk'abandi dufate nk'umukuru w'igihugu, aba bantu bari bakwiye agashimwe kuko n'abandi duhora twumva bashimigwa, nabo bari bakwiye kuzoshimirwa kandi azi nyene kizigenza arabibona yuko zone Nyakabiga irikira ko rwego hejuru, ndazi nabo bazoshimirwa. Bavuga yuko iri kukivi nivyo neza cyane. Mwiriwe turi ngaha mu Nyakabiga muri zone Nyakabiga iri muri komine Mukaza kwibarabara rigabura Nyakabiga ya kabiri na Nyakabiga ya gatatu. Ibarabara benshi bita Avenue de la République, akaba ari ryo rifise ibarabara rya mbere première avenue gushika ku barabara rya 14. Rero turi ahantu bashoboye gushira amatara maremare. Ivyo navyo mukaba mubizi yuko n'umugambi wa leta, umugambi wa mairie ya Bujumbura bice muri komine ka bishira mu ngiro biciye muri zone aho mu Nyakabiga imvukira zaho uwitwa Zefere Maniratunga ambassadeur ashoboye kugira umugambi ugira ashoboye gushinga amapoto 30 ngaha kuri no barabara. Rero mukamubona ko harasharije harabona cyane, rero akaba yabikoze nivyo abirabiye ku mugambi w'indi mvukira yitwa Gilbert Nkurunziza. Rero akaba nawe nari mvukira ngaha mu Nyakabiga ya gatanu, Nyakabiga ya mbere barabara rya gatanu. Rero tukaba tubona yuko harasharije cyane, ari umunsi wa kabiri ano matara ariko arabonesha reza ngaha rero kuri no barabara mu Nyakabiga. Rero abantu benshi bariko barabishima, abantu benshi bariko baragisha bashaka kubivuga ko ku mbuga ngurukana bumenyi, nk'udushekora nko kuri konte ya Twitter ya zone Nyakabiga turabona yuko bashe gushaka amatara atandukanye, barashira ko ibi nabiriya bivugwa cyane. Rero kaboneka yuko ari imwe mu bintu yashoboye gushira mu ngira vyumviriye ko ivyo byose yabikoze inyuma yo gushira ku ibarabara ryiwe, ibarabara vuka ko ibarabara rya 13 no mu Nyakabiga ya gatatu.
rero ibi rero akaba ari bimwe rero turiko turabona ngaha, turabona amapoto nkuko mubibona muri ako ndi munsi y'imwe mu mapoto hagati y'ibarabara rya 4 n'ibarabara rya 5 muri Nyakabiga ya kabiri. Ariko ngaha rero tubona abenegihugu batandukanye, turabona ko bamwe barabishima ko twaba twagira tuganire na bamwe n'abandi batandukanye cyane, twumve nabone ukuntu babivuga kukumbure barashobora kuba babishima nkuko abandi bamwe bariko barabishima cyane. Reka kumbure turabe babiri cyangwa batatu bari ngaha tushobore kuganira. Turi mu Nyakabiga, mbega umuzo wano matara we wayakiriye gute? Yepo turabanamukije, turashimira na cyane chef de zone wa Nyakabiga, tukanashima n'iterambere riko ryaza muri zone yacu, tukanashimira ubwitange n'ubwira bwishi kubona igisagara nka zone Nyakabiga harimo amatara abona gutya ni ibintu bikomeye cyane kuko twarabyifuza kera, kandi twisunze n'iri barabara rya Avenue de la République, ni barabara icamo imodoka nyinshi, ni barabara icamo abantu benshi, kandi ni barabara rigana igisagara. Ntibyari binabereye kwa mu gisagara kwa muri quartier tagira amatara tugenda hatabona, ahubwo ingingo turayishima sana. Tunashimira abitanze, tukashimira imvukira za zone Nyakabiga, harimo ambassadeur Zefere ebana yakoze ibikorwa bikomeye sana, nta kindi twatumukeneye ko bisanzwe twadukeneye kwaza n'iterambere muri zone Nyakabiga hakabona, ni naho ubusuma bugabanuka, ni naho abantu bakora ubuzima bwabo bishira biza babikorera ahantu habona. Iri terambere turyakiriye neza cyane ku buryo tubwira chef de zone tuti nakomereza aha, ahubwo n'ababibona n'abazohaca barengana babone ko ari zone ya ifisi imvukira zikeneye guteza imbere zone yabo. Mbega wovuga yuko utaye urushingewe umuntu acha kurutora yababeshe? Oya ntiyababeshe vraiment, n'ubu nyembwanda rutonda rukwereke kuko iterambere riva ku muntu mutoyi rigashika hejuru, ni nkuko rishaka kuva hejuru rigashika ku muntu mutoyi. Nimba no matara bayashize kwibarabara gutya kugira ngo abantu barengane habona n'ubugizi bwa nabi bugabanuke. Kera murabizi mwese Nyakabiga nta matara nkaya yarahari, abasuma amakace yarari menshi, ariko no munsi twibaza ko bizogabanuka kubera ko nta uzokwiyumvira kubikora, kandi aya matara nayo twisunze ko akozwe ku buryo buhanitse, nta uzoza ngo aje kumanura iyi ampure. Abanyagihugu abenegihugu tuba tumuhanze ijisho, ico gitume iterambere ryacu rya zone Nyakabiga tuzoriteramira, tuzorirarira ngo ntiriduce mu mwanya y'intoki. Nakaye kamo hanura kumbure kugira abandi bantu barabire akarorero nka Nyakabiga? Turateye akamo abarundi n'abarundi kazi, turateye akamo imvukira z'ayandi mazone, turateye akamo abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, turateye akamo abarundi bose bijukire guteza imbere aho bavuka, bijukire kubona ko aho bavuka aho bataye uruzogi ariho hambere gutezwa imbere. Hama ibisigaye nimba ari umwene gihugu umwe yabikoze unashimirwe ku giti cyo, ariko leta nayo ihimiriza abantu. Tukeneye ko tuba mu gisagara ciza kibona, tukeneye kumva ko igihugu cy'u Burundi kivugwa neza, tuti igihugu cy'u Burundi kiri cya gihugu cy'umwijima, ahubwo kiri ni igihugu giteye imbere. Kwera iki bari kwateza imbere amazone. Ejo dukeneye ko igihugu cyose kizacuzuye amatara, kandi twizera neza ko abariko barabibona nabo bafise ico bariko barakira mu mitima yabo, kandi bitwizera yuko ibi bitaherera hano gusa bizokwira imihingo yose. Mbega ubona gute Nyakabiga yose ubusigaye ibona wavyakiriye gute? Jewe navyakiriye neza cyane, ndaryohewe cyane kuba turi mwaratuzaniye umuco mwiza. Kare gituma naryohewe cyane sinikindi, jewe mbyuka saa 11 z'ubuce ngiye ku buzi bwanje hiyo mu Ruvumera kurangura irengarenga, kare nahora mpura n'abasuma hatabona, ariko ubu ndanezerewe cyane nta musuma tuzosubira guhura. Ahubwo je mbona abanyagihugu nabo nyene hogira ikintu batwunganira ko cyane twebwe tukagira icyo twiyunganira ko nabo hejuru. Ndashimye cyane gose kuba mwaratuzana iterambere ry'amatara. Uno munsi amabarabara ni meza, urazi ko bwa mbere bahora bagakatira ibinogo, ariko uno munsi bashoboye gushaha isima, ubu umuntu wese ararengana. Nivyo navyo wavyakiriye gute? Ibyo byose nabyakiriye neza cyane, nk'umuduga bashobora kuza usanga uguye mu kinogo canke usanga nk'ikinga naryo nyene riraguye mu kinogo, nk'umuntu ari kwikinga agatemba canke umuntu ari muduga ugasanga uri kuramuceka canke ugasanga baragonganye. Ibyo byose twavyakiriye neza cyane, iryo terambere ni ryiza cyane. Nakaye kamo ushobora guhanura abibaza ko ayo matara ejo bazoyiba?
icyo nobahanura yuko batoyiba ni uko mwagwanyiza ubusuma mukagwanya n'intuzeya, mwagwanyiza ubusuma mwongera mugwanya n'ibintu by'ubumaraya. Hari abamaraya barara baragenda ijoro, tuvuga abagore bagenzi bacu. Ibyo byose biratuma muri iryo terambere mubigwanya. Ibyo byose numva byaranezereye cyane. Rero twizere yuko abakora ivyo bintu byose ubu haraka amatara, babandi bita bakacere, babandi bita basuma, babandi biba mampure mwijoro, ushobora kubashimira cyane. Jewe ndabashimiye cyane, numva ndyohewe cyane cyane nk'abarara baragenda ijoro atabuzi bafise, cyane abamaraya, abasuma, numva ibyo byose numva byarandyoheye cyane hejuru y'aya matara. Imba kujya kabiri nimero 4. Mbega kubona n'umunsi umuco Nyakabiga nawo haturushinge urutora wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane kubera hari ibintu by'abasuma bishobora kubaho ngaha, umuntu ushaka kugenda akaguca guterekaje mugabo uri nk'ari yakure uri kuraza nk'uko urashaka kumubona uwo muntu ko atantu yo kwinyegeza, urumva uca umuntu hakiri kare urashaka kubona yuko adashaka kugirira nabi ko ibintu birafasha cyane gose, nta muntu ashaka kukwiba, birabona ni ibintu bibonesha ahantu kandi biteza imbere gisagara cyane gose. Uretse ko habona ndetse no mwibarabara uratambuka nta binogo vyariho, imiduga barayikatira bagashaka kugonga abanyeshuri bavuye ku ishuri, mbega kubona amabarabara yarakozwe wavyakiriye gute? Jewe amabarabara yarakozwe ni vyiza cyane gose kuko navyone bituma ayo masanganya nyene atahaba, kandi ikindi cya kabiri twoshima ko ibintu biriko biraba no kuvuga yuko hari n'ibindi bintu vyinyegeje inyuma y'umwiza. Umwiza mwisi yose ntiwama umeze neza, ariko umuco niwo mwiza cyane gose. Hari ibintu ushobora gusanga biri inyuma y'umwiza paraporo n'ibintu by'umuco. Umuco ni mwiza cyane, turawushima cyane. Mbega wohanura iki abantu bo kumbure bafise imigambi kuzogirira n'abantu matara kugira bashobore kubandanya bakora biba canke bakwita makaci, ubahanura iki? Ibintu no bahanura vraiment ntibazabikore kuri n'iterambere ryo munyagihugu ari wese. Bashaka kunyiba jewe nawe je bakakwiba, naho ubona kuri umusuma wewe wivye jewe nawe urashaka kunyiba, nawe bagashaka kushaka kukwiba. Si vyiza kubigira vraiment, niba bireke kunyene kandi bigende neza, ahubwo aya matara hanzacike. Ndasavye na rigidezo ahubwo izibandanya amatara yafata neza kuba hasayangana nkuko tubona mu ya mbere, nkuko tubona kuri 13 mu ya gatatu. Icyo saba nuko jewe sinzi kune boba baravyiroganije, bosaba abo mu ya kabiri nabo aha kujya kabiri nabo akavyiroganiza nkuko kandi bavyiroganije, hose akaguma hasi kayangana nkuko nyene tukamwigisagara ciza. Nivyo turi muri komine iri hagati ndetse n'igisagara kiri hagati, ni komine turimo. Mbega abandi bari mu zindi zone, abandi bari mu zindi komine, ubahanura iki kugira nabona nashe kurabera akarero keza kuri zone Nyakabiga? Rumva abandi bari mu zindi karece nibakore nkuko natwe dukoze, kandi kumva hose nta hamwe hatarabasuma, barabe bose babikore nkuko nyene, nyamba ari cotisation bakora bayikore, nyamba uko vyagenze je sininjiye kune babikoze nabo bavyiroganize, barabe babigire kure, twese dukeneye umutekano twese, kuko nibava nabari nko mwijawe ara nko mwijawe kune hameze quelque part ayibona bakavaye bakirukangaza shaja mu Nyakabiga bavuye kwiba mu Ijabe, nibarabe hose babikore neza ko bigende neza cyo kimwe no ngamba Nyakabiga. Igisagara ni ciza cyane, zone Nyakabiga ibera akarorero andi mazone, zone Nyakabiga ibera akarorero andi makomine. Twibutsa abantu yuko asanzwe hari amazone 13. Sino yavuga yose ko murazi, hariyo zone Bwiza, hariyo zone Musaga, hariyo zone Rohero, hariyo zone Kamenge, hariyo zone Kinama, hariyo amazone yose, ariko twizere yuko izo zone zose zorabira akarorero keza. Dushimira abantu bose kuva kuba bitanguye kubagiza uwo mugambi. Twibutsa abantu watanguye uwo mugambi akaba yitwa Gilbert Nkurunziza, benshi bakaba bamuzi niwe nyine amwe mu mahoteli yo nganye no gisagara cya Bujumbura nka downtown, ariko turashimiye cyane bazefere bashoye kuyumvira kandi gukora ibi bintu. Twibutsa abantu ati ibi bintu burya ntibizimvye cyane, ariko mugena mukaganira n'aba technicien canke abahinga cyane muri ivyo kwesitara amatara, aba electricien boshobora kubabwira ukuntu amafaranga yavyo, ariko twizera yuko uno mugambi urakuraba. Leta ni jewe, leta ni wewe, leta ni wewe uri kuranyumva diaspora, leta ni wewe, leta ni twese hamwe birashoboka, ndetse n'icivugo cyane cyubahiro umukuru w'igihugu. Ivyo byose rero bikaba dushimiye cyane abariko rabikora, ndetse dushimiye cyane n'abandi bantu bakora birakarorero keza gatandukanye cyane. Twibutsa abantu ati igihe hatari amatara bazokwiba, igihe hatari amatara bazogukubita kaci, igihe hatari amatara ku mabarabara ejo umuduga wawe uzokononekara. Mu gihe amabarabara adakoze neza, murabizi yuko ejo uzosanga wirwa mu buyenzi
uwigwa ku bafundi amarutine ndetse n'abantuze nyari karafa cyane ariko twese hamwe nitwakora ibarabara abandi bazokora ibindi bitandukanye cyane abandi bazokubaka amashure abandi bazokubaka ibiraro hama twese hamwe duheze dusenyere ku mugozi umwe cyane murakoze cyane kino kiganiro mukaba mwagishikirijwe na jewe Ivan Manager Indundi TV.